hari abahora bancira iminsi ngo none hajya ngo azogira impanda igira kabiri bakabigira nk'irigara gose ngo ntibikunda maranje avuga ntimbeko mutimvira ko nzopfejo. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muhereriye kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene c'ubero General Major Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane. Bamwe mu bahinga mu vyerekeranya politike bayije kuvuga yuko iyi ngingo idakwiye. Ni nyuma yuko aciye asaba bo mu biro vy'umukuru w'igihugu basohorere itangazo giturumbuka. Na amakuru akomeye cyane tujya tugarukeho mu buryo bw'idonido. Ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene c'ubero General Major Ndayishimiye ashikirije ni ijambo riteye ubwoba. Reka turaryumviriza muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu werereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abari mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka nsubire ndagukangurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wajije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazu jyana nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya rero aya na makuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya ndababwira ukuri nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene c'ubero General Major Ndayishimiye agarutse nga mu gihugu c'u Burundi atahutse gihutihuti na cyane ko bivurwa yuko inama yategekanywaga kurangira kwigenekerezo rya 12 Kigarama mu mwaka wa 2023. Gushika ubu imvozo bazitumye umukuru w'igihugu nyene c'ubero General Major Ndayishimiye atahuka n'umutambukanyi we giturumbuka ni ingingo ikomeye cyane. Na niyo tugira tuze kubashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Bibaye mu nyuma zuko agishika nga mu gihugu c'u Burundi aciye asaba mu biro vy'umukuru w'igihugu sora itangazo riteye ubwoba. Ni itangazo rikomeye cyane tugira ngo tubasasangurire neza turibashitse ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene c'ubero General Major Ndayishimiye ibiri tangaza risohoye nyuma yuko gushika ubu hari akarwi kishinze kumutembagaza na cyane yuko intwaro yiwe n'ubutegetsi bwa Gitega buri mu kaga gakomeye cyane. Bikavurwa yuko igisoda c'u Burundi cahagaritse ibintu bikomeye cyane uruja n'uruza mu gisagara ca Gitega. Bikavurwa yuko ku mugwa mukuru wa politike igitega ibintu bejeje gukomera cyane. Kubwa amasoko yacu hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira dojeje kuronka. Igihanganje General Prime niyo ngabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu c'u Burundi we n'umushikiranganje wa mbere Gervais ko boce batazira ndakugarika bajeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu yaheza kuvyumviriza aciye atahuka mu gihugu ciwe c'u Burundi. Aganutse nyuma yuko hariko harimvikana umugambo ukomeye cyane wo kumutembagaza. Bikamu nyuma zuko gushika ubu mu gihugu cose c'u Burundi ariko harakwiragizwa impapuro zitariko umukono. Izo mpapuro zikaba ari zishaka kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru akomeye cyane heje kudushikira yakavurwa yuko badashaka intwari y'umukuru w'igihugu umuvyeyi wacu nyene c'ubero General Major Ndayishimiye. Amakuru yo kwizerwa dufise na amakuru ateye ubwoba tugira ngo tuganuke ko muri ibi biganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejije gutangaza intambara kubo baba bariko barafashanya n'aka karwi kishinze kumutembagaza. Na amakuru akomeye cyane ahejije kudushikira turonse aka kanya. Ndabibutse yuko nyene c'ubero General Major Ndayishimiye mu majambo aganutse ngo na cyane avuze ku majambo akomeye cyane ku basirikare b'u Burundi bari muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abo n'abasirikare bakozwe kandi barungitswe ku mwumvikano uri hagati ya Felix Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene c'ubero General Major Ndayishimiye. Abagizwe imbohe n'umwari wa M23 n'abandi basirikari bagenda batosekarira mu dusata dutandukanye muri ico gihugu nyene. Mu mashamba ya Kongo bikavurwa yuko yuzuyeyo abasirikari b'u Burundi bagiye batatana na cyane bamwe bagatoroka igisoda.
umwe mu basirikari twagiranye ikiganiro yashikirije yuko gushika ubu wenyene yoba yarahejeje guheba igisoda c'u Burundi na cane yuko mu Burundi atakintu kiriko kiragenda neza. N'amakuru akomeye cane duhejeje kuronka tugira tugaruke ko mu buryo bw'idonido. Ndababwiza ukuri umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene General Major Ndayishimiye afashe ingingo gihutihuti, bikavurwa yuko iyi ngingo itashigikiwe n'ibihangange bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yoba yahatswe kugandagurwa na cane yuko bivurwa yuko yari yahawe ishano, ariko gushika ubu akaba gihema. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira hava mu biro vy'umukuru w'igihugu na amakuru adahumuriza, nyuma yuko General Major Ndayishimiye afata ingingo ikomeye cane yo gutanguza intambara ku bihugu bitandukanye. Umukuru w'igihugu ashikirije amajambo akomeye ateye ubwoba. Gushika ubu hari ibihangange biriko biragirirwa n'agashavu n'ibindi bitandukanye. Bikaba mu nyuma z'uko aciye atanguza imyimenyerezo ku basirikari b'u Burundi na cane kugira ngo abe yobohoza canke akarekuza abasirikare b'u Burundi bafashwe mpire n'umuhari wa M23. Hari amakuru akomeye cane ndabibutse yuko umuhari wa M23 wenyene wohora uvuga yuko leta y'u Burundi ikwiye kuza kuraba abasirikare babo, mu gihe yuko igisirikare c'u Burundi cari cashimye kuguma mu gace ntigishikirize kandi ncumvirize amakuru ajanye nuko coba cararungitse abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugwanya umuhari wa M23. Ivyo vyose rero cama kibihakana. Gushika ubu amakuru akomeye cane yeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba. Bibaye mu nyuma z'uko turi buze kubibashitsa ko makuru mu buryo bw'idonido. Reka ndabareke mubanze mwumvirize amajambo akomeye cane umukuru w'igihugu nyene General Major Ndayishimiye mu kiganiro ashikirije ibihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko inama itegura intambara ihejeje gukorwa mu gihugu c'u Burundi. Ni inama kaminuza yateguwe n'umukuru w'igihugu ubwo yoshika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi avuye mu bihugu vy'Abarabu. Nyuma yuko amakuru akomeye cyane yashitse ngaha ku mugoroba, ariko bikavurwa yuko yashitse gihutihuti na cane n'ababa ku micungararo y'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura batari bamenyeshejwe ivy'urugendo rw'umukuru w'igihugu nyene General Major Ndayishimiye. Bikavurwa yuko yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko ari kugira ngo aheze umugambi ukomeye cyane uri kurumvikanwa kandi uriko urakurikiranwa irya nino ku buhingangurukana ubumenyi butandukanye. Bavuga yuko umukuru w'igihugu nyene General Major Ndayishimiye kudeta yoba igira ibi. Reka turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka dutangurire ku majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyene General Major Ndayishimiye yashikirije. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo makuru n'ayandi avurwa irya nino mu bisata bitandukanye, tubashikiriza operasiyo yo gutanguza intambara ku bihugu bitandukanye ku mugambo ukomeye cyane wo kubohoza abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri n'umuhari wa M23. Bibaye mu nyuma z'uko ibi vyose vyahora bihakanwa n'igisirikare c'u Burundi. Reka ayo majambo tubanza tuyumvirize mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Inko ziriko zirakorana cane nk'uko bishikirizwa na bamwe mu basirikare. Kubwo amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi hari amakuru akomeye cane dejeje kuronka tugira tuze no kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka tubanze twumvirize aya majwi akomeye cyane ashikirijwe n'umukuru w'igihugu nyene General Major Ndayishimiye. Nayo mwabwegere mwumva umukuru w'igihugu akritika sa societe ngo noba nisutse ifu mu maso. Je ndavyemera kuko Uburundi ndabubona ubukiriro bwabwo. Je Burundi ndabubona ari igihugu develope, je ndabubona. Erega n'ibindi bihugu byabaje gukomera ukunyene. Muri Chine ntibatubwiye yuko umukuru w'igihugu cyaho ico gihe yaturiye amadiplome y'abantu bize. Kubera bose uwize yacaja gukora hanze akanga gukorera igihugu ciwe. Ibi biriko biba mu Burundi vyarabaye n'ahandi. Arose diplome ruri nagaca yirukira gukorera ibihugu biteye imbere. Hanyuma ico yakoze yazegeranije umunsi umaziturira zose. Ati genda mukore hanze rero. Ibi byashikiye, ibi bidushikira vyarashikiye abandi. Muga natwe ko tubonye umutego baguyemwo tuvemwo ntitugwemwo. Uburundi barateye imbere kuko genda umutahe dufise ndababwiza ukuri. Mu Burundi shaka ugende hajya munsi y'urugo urima akantu urabe indya zihafi ngere zingana uratangara. Igihugu kiri mu butare hose ubu inzahabu tumaze kubutora mu ntara 9 inzahabu ziri mu inzahabu gusa intara 9. Uno munsi
nitanguriye mu byo gufina bijya tuza turakoresha intoki muga ndazi ko atakwezi guhera ntarose n'imiburi n'ibiro nka 30 ndaronka turiko turaduga bukebuke hajya tuzoteba muze mubona shoye duce tugira izine ikomeye yo gukora yo kwimbiza habo amaheraze hariho uri kwaragira izine izohora ironka 200 ku kwezi none nteranije n'ivyo amakoperative ari kwaragira wumva ari nzaho zingana iki mu mwaka dufise ibizahabu vyinshi ndabwiye izo nzahabu nizo zizovamwo izini ikora ivyuma ntidusubire kwemporota amabati ntidusubire kwemporota ferabeto ngo ndabivuze ngo bariko nkwego gwanko ngo kuko ngo itunga ryacu ngo ryo rirutera ingorane turafise iyo wanezerewe cyane kera tukirabana twaca tuvuga mu mucanganyo ufise nk'ikigori abandi badafise ngo ndasefi gacuvuga mu mucanganyo ngo ndasefi aha mu Burundi turasefi niragira urava ngo dukenye turasefi turafise kandi turafise n'incabwenge hariko haravuka ine generation ndabwira gwaruka muri ngaha hariko haravuka ine generation nouvelle iyo generation ije espoir nciye muri iyo generation natwe gabaze two kuyicarira cyangwa nimvira ingere two pasura twese tukicara ubwo gwaruka ngo tugaburira naha kwahenda aho mbona bageze mwe mwari bwabone umwana wo mu gisagara cya Bujumbura aduga kuri marugo no bwa mbere ndabibonye urazi ikiraya barima hajya mu mugamba mubona abajene bo mu gisagara cya Bujumbura ubu basigara ba miliyonere ku burimyi n'ubworozi abana bo mu gisagara aho namuvuze ko rudatunze kugira urwaruka nk'uko dynamique ndashimiye cyane weye mukwe yihaye intumbero yo kurwanya le chômage chez les jeunes. Merci beaucoup madame pour cette action de lutter contre le chômage des jeunes. En tout cas, nous avons une génération dynamique. Hageze kwifatwa mugongo. Generation aba bajene bari mu Burundi. Genda babwire igituma ndabwire iterambere. Mu bari ngaha n'abantu bavuka muri commune Mukike. Bavuye hanze bo muri diaspora. Shira hejuru intoki abava muri commune Mukike. Hano. Ndabwire commune Mukike. Yari commune y'inyuma ndabahete mwanyaje muce mwumva ku Burundi gukira ari kashi. Iyo commune yari nyuma 2018 barashonje barasoza gushikaho bagenda kwicara kwa patiri ku paroisse Mayuyu bati tugaburire ni wewe witwa dawe ngo none ntuvuga ngo pere naka umupatiri arabura yacira nayamira acara telefona ati ndagusavye ati untabare atabona umukuru wa paroisse witwa se umuryango ati je abana baranguye imbere n'inzara ntibigenze gute ngo inzara irabishe caragira araterereza abagenzi bose candonka itoni zine z'ibiharage n'itoni zine z'ibigori carazipakira ni Mayuyu ndahara iyo komine yitwa Mukike ishahuri nabahaye nabwiye usangwa ari rimbonye mupfuye mukiriko muzopfa mwese muhone murapfuye murahonye nabo ariko mubakuru soko rero rungana iki amahero batagira ico bashora ntuze urazi kubaka isoko utagira ico ushora ni none urusoko mwubatse rugaruko ruzokora iki ngo turindira ibizova imutambo ngo bazoshorera ngaha ngo duce tubigura nta mahera nayo muzoyakurahe turafise abana mu gisagara bazoturungikira ndabwira umviriza kuva no munsi ibi byatsi byose bitaribwa mu bihindura ibiribwa nico kintu cyamurabwiye ngo gute ndabasavye ibi byatsi bitaribwa mu bihindure ibiribwa ngo hanyuma inka zacu ngo zizorisha hehe nte izo nka ndizazindi duha twita abatrete mu kwiruka izigubura izo gutya ikiruka yoshobora kuja muri Jeux Olympiques igatsinda ukabona umutama nawe n'ikoti inyuma yiruka
akurikira nta n'iritiro imwe ikamwa, ugasanga umuntu afise inka 10 nta n'iritiro 2 akama, ngo ntazorima, ngo inka zoca zibura aho zirisha. Ntumviriza abashaje ndababwire, izo nka genda muzishire mu ruhongore, ubwa mbere muronka amase yazo yose aherera ku mitumba, ntimuronka n'amase kuko aherera mu nyovu. Zijane muhira mufate murime. Narabakunze cyane, nabumva kare vuba, nabumva kare mukike bace baragenda. Imvukira zica zirakorana, zirabigisha, bagira amakoperative ku mutumba. Ya nyovu barayirima, imvukira zikaja kubarondera amase, emwe ndabatera inkuru. Nibo banyihamagariye ngo uraza urabaho tugeze. Wari kuva Burundi avuga ngo uraza urabaho ugeze. Shitse imukike. Nza numva musitanga tagwe kumbwira ngo urabona buryo ubona nkajya kubona umenga arakenye, ngo hajya jamanye 300 ku mufuko. Nehe ni gute? Ngo burya baratwigishije turamenya. Ngo zanka ngo butwazi transforme dusigaye dufise inka zinyororano, ntitugifise bwabuka wahora uvuga. Atamahera yose yavuye mu biraya, mu bwishaza, mu bigori. Inka barakamuba amata. Narayaze n'umukukuru cyumwe, harimo umukukuru cyo tinga turayaga, nagiye kumuraba muhiriwe, ndaruba ngo ibaze ntuze, ngo ndi mufogisiyoneri nananiwe kugura imodoka, ngo ngiye kuyigura ashaje. Urumva aho ni muri ya komine yari nyuma. Bace bambwira yuko ku munsi bashora hagati y'itoni 50 na 70 z'ibiraya. Murumva ayo mahera yinjiye mu komine imwe. Mukiki no munsi iri mu makomine y'akarorero mu iterambere ry'abene gihugu. Mu myaka ingahe? Mwumva hari imyaka 5 irahera. Cyo mbwira aha makomine yose y'u Burundi bace bava hasi uko nyene. Mu myaka 5 Burundi ntibuzabugeze hariya. Nicyo kandi ko ndababwira ko Burundi butunze, aho turi ku burimyi gusa. Turi ku burimyi gusa. Cumbwira rero mwebwe muciye muzana bwa buhinga bwo gukora amayizine, mwagize amayetide, duce dukora amayizine, tugaca tushora inzahabu, tugaca turonka umutayi wo kugura amamashini, tugaca dukora izine ikora amaferabeto. Marbre dufise ngaha mu Burundi ndabatera inkuru. Hari uri kwagira kayizine karacari gatoyi kagakora ama marbre. Twasanze muri Chine niho hambere bafise ama marbre y'ubwoko bwinshi. Hari himwe dufise badafise. Nimumbwire tugize ayo mayizine, ntituzoca twubaka ayo mabarabara mu Cambigwa. Yamaze y'amagorofa muvuga ngo nico kimenyetso cy'ubutunzi, ntituzoyubaka. Abene gihugu ntibaza bafise ku mufuko no ku munwa. Amahera binjije ntibazabubaka utuzu twiza tumwe nababwira. None ufise ahuba ukaronka amazi n'amatara, ababuze iki? Umutayi turawufise, Uburundi buratunze. Habize niho hakwiye guhinduka. Kubatiza amashuri menshi rero nabo babaye incabwenge zikomeye cyane. Abandi mwiyumvire nk'umuntu wa muhungu nababwira mwavise mezo di fermier naratweza ndumva namuheruka nasiziwe afise ingurube 4 hari haheze imyaka 2 nsubiyeyo nsanga afise ingurube 8 ahubwo menga afise 6 ndishajene ntaramara maje warahomvye kwe ntiwahomvye gute beni ngo jewe ati je ndatunze cyane. Haya ingurube nasize ufise 4 none sanze ufise 6. Ati je ufise ingurube 250 zirihe ati jewe ati ufise ubwenge bukomeye cyane, sintera imbere ndi umwe ndateze imbere n'abandi. Ati nk'ubu ibibuguru ubona hariho ibibuguru bishika nka 13. Ati aha barahejeje kuyandikisha ababitwara. Ati je nguha ingurube ati umpa 2 gusa nta kindi. Ndaguhaye ikibuguru bazi ko mwaka uzompa 2. Izo ziri umpaye nca mpundi. Ati je ingurube ifise mu bene gihugu. Umva bene gihugu arabatungishije na baratunga. Mwumvise ubwo bwenge gabasha.
akabwira ati mfise ingurube amajana 250 wumva iz'abandi rero urumva bo bamuhaza ibiri gusa bagaca bibadaniriza bose ku mupfuko baca baronka cyerekeje cyo ndababwira gutera imbere. Hariho ubundi yashingiye intahe yari umworo nyakuja mu myaka 2 ataguje 120 gusa yari afise nasanze afise ingurube 7 n'inka peyiza yati jenera umworo nyakuja ubworo bumwe nyene bwa vrai afise abana 8 mugabo yatanguje 120 imyaka 2 yari afise nane nimumbwire ingene muvaga Burundi bake Burundi très riche. Nabwire simeze nka wa mugore la femme podole onga mwarasomye asha akoko mwa mwaragasomye koko yewe muri la fontaine ni la femme podole yagiye gaho urumva ninagurisha amata ncangura inkoko zotamagi bizogenda ko ncangura iki yo ngo datunze acatanga kuvyina kagakono hasi kaza karameneka jera sitsuko turafise itunga tuzorihingura turime muraza amahera turisime yonyene yo tuzanira ngaha igatanganye kijya irashobora kuduha 2 miliyari de dollars haha tanganye kijya mubona genda murabe weekend ntiwabonye ko muhuriraho n'abanyarwanda n'abakongomani bose mugi ngorane kubera babandi batazi gutunganya ubutunzi ayo madolari yose yinjira ndayarondera iyo bayashize nkayabura barayanyegeza bashaka yuko banki centrale iba mu mifuki wabo ivyo ntibishobora gutuma igihugu gitera imbere banki centrale mu mufuko w'abantu amahera ukayabika iwawe umuriyari ukawubika mu nzu iwawe ivyo biriho amadolari bakabika ugasanga umuntu afise ntuzeye umuriyoni w'amadolari mu nzu yose biba namwebwe ndabibagiye nabwe hari akantu nagunduye ministre hanze ndagutera inkuru niho hari marché noire rero y'abarundi muravunja mwebwe hari iburaya muravunja marché noire iri iburaya uzahumva hewe akira ndaguhaye sayeho mvunjira ati bwira aho agomba yakoresha i Burundi umubwire acarabu witwa naka muhamarundi siko mubwira none aho muri ko murungukisha igihugu atumvikana aho muri kitarabe y'igihugu gufata akira sayero wewe urafise mwene wanyu hariya tubwire uwi wawe amutelefone aca muhamarundi mpiyozo sayero biro doshanje iburaya iryo n'iterambere ry'i Burundi akari mu mpene kari mu ntama namwebwe murimwo ivyo birabe reka je nitwa ntakamurenga Ewe je ndadori yakamenya amadefo y'abarundi aho bari hose nimwiyumvire kugira biro do change y'abarundi n'amaero en Europe biro do change aux États-Unis échange entre dollars et francs aux États-Unis en Europe et vous dites que vous voulez développer votre pays comment nagiye gusuma umuntu yasumye aratahana uwagiye gusuma ubwenge nabutahana buzane mwagwarukamwe muri diaspora genda ndabigisha akantu kamwe je ndafise umukose yajejwe ivyo gwaruka gusa ngo nave hasi bumura yitwa fierté hinduke bakurabe kubaze bacu bakurondera ubunge na payeje ari ngaha payeje ndamubonye payeje va hasi nta payeje na hindukira bakubona ndabasaba ikintu kimwe mwagwarukamwe nimugire ikintu twahora tugira tukira abana correspondance turi mu mashuri yisumbuye muravyibuka ibintu vya correspondance wagira umugenzi wawe nko kuri lycée Ruyigi wiga kuri Atene ugasanga ufise umugenzi muri lycée Rugari wiga kuri lycée Mvugizo ama correspondance nagira ndabasabe mwebwe gwaruka muri diaspora nimwumvikane n'abari ngaha mu Burundi mugira ikintu citwa correspondance muze murahana ubumenyi muhanurana muzosanga mwaragize urunani
mushobore kubaka uruhendisiri rutarabaho aha le correspondance wowe ufise uwawe mu correspondant undi afise uwe mu correspondant nibaza ko fiere taravyumvise na za page muraja hamwe murondere ingene mugira plateforme bagira ama correspondance gutya muzoza musanga twamaze gutera imbere kubera iki ndabibabwiye ivyo turiko turaba Burundi bwo muri 2040 neva zafise imyaka ingahe ndabafinde no munsi neva afise 55 2040 zafise combien navyumvise none mwumva Burundi ari gwanje bwa 2040 muga ndiko ngwamvyuka ngo 2040 uze bari igihugu gikomeye cifise 2060 pays développé ubwo Burundi nubwo iwanyu mwagwarukamwe mwebwe mufise imyaka mugifise 15 kuduga nibaze bababwire twebwe duhaye ubwoko twaricanye twaragize uwo ni wo muhayo oya namwe muronke cyo muzokwihaya muze muvuge muti hari mu mwaka uyu mwihaya muti kera ngiritera nkarisama hariho umutama mbonye ngaho imbere yanje afise imyaka myinshi cyane umunsi namubaza ntimukiritera mwebwe mwarayiteye murarisama we wariteye irihe wasabye irihe ko nakuriye mu gihugu kinyariwe ivyo tutakoze mu bidukorere abajene mwiyumvire ingene mugira ama correspondance nk'ubu gasanga wibereye muri Etats-Unis muga office porcherie ikomeye cyane ngaha mu Burundi ugasanga urafise ntuzeye abatware y'inkwavu ubaga nk'inkwavu 500 ku munsi cyangwa 1000 ugacuzishora iyo uri ugacuvuga uti ni mubaje buce buza murandungikira jewe isoko ndayifise namwe transfer y'amahera ntibishoboka yuko mwebwe mushobora kurondera isoko iyo muri abajene bari no nabagagira production ugacuvuga uti send to me ati wabo warose atego amahera nzo yarungika hirya yejo muzosanga Burundi bwaratunze mutazi ngene vyagenze ugwaruka ndabibasabe kabisa kuko ubwo Burundi turondera 2060 no Burundi bwa mwebwe nouvelle génération on est en train d'incuber une nouvelle génération dynamique izoshikana Burundi aho hantu twe nous sommes des vieux muzoza muraza gusa mutuzanira agafana zaza muravuga ngo ashinganga muzahara munsororera abajene muzora munsororera dagatamba kabisa muza murazanira karengwe no mutama ngo wadukanuje Nigga neza turagira mwene utubashaho nitwagira morale none sikoze ari morale niyo koze ari morale rero ibintu twokora ni byinshi cyane uburimwe n'ubworozi niyo succès de tout n'Imana ikirema afite uburimwe n'ubworozi niwo mutahe w'ibindi byose bikurikira nico gituma yo hariho umumama bashari ngaha umwe ahora ari minanasi aho menga muri Musongati aba muri Canada umenga ari mu mama aba muri Canada muga afise inanasi arima ngaha namubonye kuri YouTube namubonye ndabakurikirana kabisa umuntu wo muri diaspora akora ikintu mweza muranyereka gusa ivyo mukora nze ndaza kuraba nanje nze ndabakoca gutyo bacabuba habasha ndakubwire ufise ikintu uri kurakora umukuru w'igihugu akakigendera sha bahora bakuzura bavuga bati umukuru w'igihugu yabibonye ubuho azokwereka burya bibaza ko Jackson acikorako ubu Jackson sigagenda gutya ngo bamuhaye na passport diplomatique Jackson hateje imbere amagara y'abantu acarigenda namukunze iwabo nta n'umwonga kure kugira ashike yose kugira ashike yo nagiye ndaruha mugangiye kuraba uwo mu diaspora ariko akora ibintu vyiza kugatumba iwabo nimutinye gukora kandi nukumbwira ivyo muri ko murakora kugira ngo byubahirizwe buri amatara akamenya muri diaspora bariko barakora ibintu iwanje niba mwavuze yuko abasitanteri mwebwe mwaserukiye abandi b'Igitega muranyumva mwabumvise umuntu azanye umutahe awukuye inyuma ya komine batera inkuru n'amata y'abashitsi genda ahubwo mumuhetse ni uja kumuheka kuko n'amahera kuyinyuma y'ikomine yinjiye nagenda babwira ikintu kimwe
nk'ubu ugomba guteza imbere igihugu uteza kurema itunga. Ufashe inka ukayikura muri komine Giheta ukayijana muri komine Gitega, province Gitega ari kiba yungutse. None iyo nka ntiyari Gitega n'ubundi, mugabo Gitega yari yabishaka kuguka, iragenda igakura inka nko mu Kayanza, Gitega ibivyaye, mugabo Burundi ntibabuvyaye. Burundi ntacyo bwarose, inkavuye mu Kayanza igenda Gitega, Burundi bwagumye butagira namba. Mugabo inka iciye ivi Buganda ikaza. Ambassador is hearing me. If I take a cow from Uganda to Burundi, it is a benefit for Burundi. But if I take the cow from Ngozi to Chibitoki, there is nothing. I had the cow from Uganda, it is benefit for Burundi. So it's what I am saying about the development. The diaspora must bring something from outside of the country. It's when we will be developed. But if there is nothing coming from outside, no development. It's why the tourism is one of the industry who can develop the country. Thank you, Uganda. Webale. Webale. Natazadiga karimi nombe ko tugenda neza. Nkiri umwana haraje umuzungu arahagarara atangwa kuvuga amajambo turabura ico tumwishura. Tuza twumva umutamaraje ngahe mwabana ngo mwebwe bwabo ntaco muzi. Ngo umuzungu avuze ngo how are you? Uco uvuga uti I'm fine. Tuza turiga gato kuko bisi ntisakaye twese dutegereza gukorana ku isi. Twese dutegereza gukorana. Ndababara cyane iyo numvise ingwano ziri ku isi. Birambabaza gose. Kuko hari hageze aho twari kugira liberté de mouvement, tuja hirya no hino, twese tugenderanira, ukazamva ingwano ziri hariya, ibihugu bigatangura kwankana, bijya n'amakosa akomeye cyane ariko araba ku isi. Nico gituma Abarundi ndabasaba ko bamwibereye mu mahoro, kandi amahoro ndayizigiye ndayabona. Ndabwije ukuri ubu Burundi je ndazi neza ko atankoho zoba zishika 10 ziriko zirayerera mu bene gihugu z'ubwicanyi, kuko ubu mpora n'abicanyi baja guhera, arashobora guhera ujejwe umutekano, nta nkoho ziriko zirayerera muri iki gihugu cy'u Burundi kabisa. Twarabonye abantu babicanyi bate bagakoresha imipanga kubera babuze igigwanisha. Nabo nyene nuko ubutungane buza buratwononera gusa, mugabo ndazi yuko u Burundi buri mu mahoro. Ico ndakibona. Iyo ufise amahoro rero, iyo ufise amahoro umutima ukaja mu nda, abasigaye ro travail gukora dutera imbere twese, hanyuma igihugu cibereho neza. Kandi ndanezerewe namwebwe, ndabona ingene Abarundi bameze, nanje nkaca numva ndanezerewe. Agriculture, élevage, tourisme, ndayisiguye mu mwanya muto y'itourisme, murumvise ko amahera avuye inyuma atateza imbere igihugu. Mpora nanka nk'umuntu, urabona nk'aba investisseur nkamwe bazana bose akazana ibitaye yabo mu Burundi, tuba twungutse. Tourisme kuza gutembera, bapfa mubwira uti genda utembere ntuwo buri cyo hakura mu Burundi. Naganda babwire yuko jewe vision yanje nuko mbona u Burundi lake Tanganyika, hajya ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika hazoba hameze nka Côte d'Azur. Ndabwije ukuri irya Tanganyika igizotuteza imbere bikomeye cyane. Burya nicyo gituma twazaye capitale politique Gitega, hariya hazo ari business gusa. Chemin de fer izocaga Gitega, imanuka Bujumbura, ikigenda ikindu kibuvira kindu hariya. Iryo byose niterambere. Tanganyika dushiremwe ivyato, hari ivya transport y'abantu ibintu gushika hari impurungu, gacufata chemin de fer igacishika muri Afrique du Sud. Hariho chemin de fer iva muri Zambia ya Afrique du Sud. Urumva natwe duca muri Tanganyika twahejeje kujwanya. Tourisme rero ni ikintu gikomeye. Transformation de nos ressources naturelles.
vraiment dufise byose aha no kurimira ipiripiri wenyene urazi gere mu ikundi ipiripiri y'u Burundi muri hanze transformation ama minéraux les produits agricoles transformation kabisa naco kiri mu biteza imbere aha nk'umuntu nabwire mbe murazi ibiraya mukera kavyo turabiterana mpora nimbura ibiraya vyinshi nkaraba amahera bampa nkaraba hanze ingene bizimvye urazi nk'ubozana akahindisi bikagira amachips tugaca dushora hanze kagurwa ngaha arakora amachips nta madolari ashika ibihumbi amajana birashika abasha reka ni vyiza uhera kuri dutoyi hariya mukike ugaca ukubitayo kamwe akaruha kubita hariya abo bafise utwo twizine bagaca bagira association production igaca iduga niko bigenda ngaho muri aba bajene ngaho wavuga uti je ngira ngure akantuze kama chips agaca avuga ati wewe muhungu mu Burundi ndugita akamashini wanatuzoronka amahera yego gute gutya mugaca mukora nibazo bazuruma kuko ubu turiko turagira mechanisme de control transformation ikindi ni teise rero teise ubuhinga ngurukana bumenyi